hari umuntu abagana inzira y'ubukire n'undi abagana inzira y'ubukene. Donc abo bantu babiri tujuru bamaho. Mugabo ikibatandukanya mwibaza ko ari iki? Ijambere n'uburyo bafatamo ingingo. Uburyo umwemera gufata risk. Mugwiza tunga Simba yarambwiye ngo nimba ukora iki kintu ni ngombwa ukigire ka makuru usumvye abandi bose batagikora. Ati ni ngombwa kumenya ko ngombwa kumenya bajye bakora ico kintu nk'ico ukora. Ubagire ka makuru umenye intambuko kuyindaho bageze. Sero nibiyago maze kugirana n'abantu benshi novuga ko bagize resite muri kino gihugu bariko barakora cyane. Hari banga rimwe donc nakunze kuri babaza inshuro nyinshi. Eske kuba mwarateye imbere nuko ari mu mari mwinjiza amahera menshi muzinyisho c'est non. Donc ibanga kwabaye kumenya gukoresha amafaranga yabo. Donc kumenya gukoresha amafaranga yabo ikintu cyo tutobeshana murabizi uwari wese aronka amafaranga. Nta numwe ataronka amafaranga. Ashobora kuba ari make, ashobora kuba ari menshi, mugabo uburyo abantu bayakoreshamo nibwo determina ko bitera imbere canke bisubira inyuma. Dukora cyane ugira dutera imbere tugire ejo heza ubwacu n'imiryango yacu, ariko ejo heza ntiyashoboka tudafise amagara meza uyu munsi. Nico gituma ivuriro icyizere c'ubuzima rihari ngo rifasha abantu bose bafise ibibazo by'ingwara zitandukanye rikoresheje imiti kama 100%. Rifasha abafise ibibazo by'ingwara z'imitsi, ingwara y'igisukari, kutarangura neza amabanga yabubatse, kuvyibuha cyane canke kutavyibuha, infection, asima, estoma, ishano n'ibindi. Icyizere c'ubuzima dukoresha imiti kama naturelle 100%. Adresse yaho dukorera ni mu gisagara ca Bujumbura kuri Boulevard de l'Iprona, Galerie du Boulevard numero 5. Numero dutorako ni 67 812 388 canke 69 212 832. Amagara nico cambere cyo kwitaho aramigwa na megwa. Okay bagenzi, ndabaramutse cyane. Ni wa muhungu wanyu omdishani mam bipfuriza amahoro y'Imana n'abantu, amagara meza n'amafaranga. Yes bagenzi, hari ikintu nashaka tuganire abasangize amwe mu mabanga ngena mbona atuma bakire batera imbere canke abagwiza tunga muzi barushiriza gutunga. Icambere n'uburyo bafatamo ingingo. Uburyo bafatamo ingingo kuba gutandukanye n'undi muntu wore wese. Hari umuntu abagana inzira y'ubukire n'undi abagana inzira y'ubukene. Donc abo bantu babiri tujuru bamaho. Mugabo ikibatandukanya mwibaza ko ari iki? Ijambere n'uburyo bafatamo ingingo. Uburyo umwemera gufata risk n'uburyo uwundi abitinya mbere kabigendera kuri cyane. Donc burya gufata ingingo washaka naho yoba mbi cyangwa gufata risk naho bafashe mbi, resulta niyo yoroshe gusumba wawe natigeze afata ingingo nibi. Burya ubwavye kudafata ingingo cyangwa kudafata risk ahubwo niyo bufashe risk ikomeye, kuko nk'akaro dufate ku muntu ashobora kuba yafashe ingingo mbi. Umuntu aciyaza kumuraba inyuma y'umwaka we yafashe ya ngingo, ndukuvuga nimba yarafashe iyo risk ku kintu kanaka gahomba canke washaka hari no ufata ingingo akanahanwa agapfungwa agira iki. Mugabo tujuru wabikuramo experience ku buryo uzo usanga asumba wa wundi atigeze afata ingingo nimwe nimibaho. Donc hari rero mu buryo nobabwira irindi banga rikomeye nabonye bifasha bamwe mu bakire gutera imbere gusumbya abandi no kugira amakuru yizewe. Iryo banga nari biyo no mugwiza tunga Simbare. Nibaza ko bashobora kuba bakurikira Agaciro Media iyo ako petit documentaire mwarakumvise. Mugwiza tunga Simbare yarambwiye ngo nimba ukora iki kintu ni ngombwa ukigire ka makuru usumbye abandi bose batagikora. Ati ni ngombwa kumenya ko ngombwa kumenya bajye bakora ico kintu nk'ico ukora. Ubagire ka makuru umenye intambuko kuyindaho bageze. Donc nk'akaro kumvikana reka dufate abakinyi ba football tuzi bakunzwe canke bagezweho ku isi. Reka dufate nka Cristiano Ronaldo, reka dufate Messi canke ba Mbappe. Bajya basore uburyo bakinamwe umupira nivyo bajya nabo barafise ubundi buryo bidagaduramwo ibintu. Mugabo ari yaranja agire makuru menshi ahuye nabijyanye n'abarimo.
nk'akaro nashobora kurazwa ishinga no kumenya ibintu biriko bibera mu muziki, nashobora kurazwa ishinga no kumenya ibintu biriko bibera muri cinema canke mu bindi atagamije kujamo. Okay, nimba arazwa ishinga rero nabijya niko nawe nubwo ubukunda uriya mupira ariya football cyangwa ukakunda umuziki cyangwa ukakunda ibindi, okay, ivyo bigire nk'imyidagaduro mugabo ntibigutwara umwanya muremure ku buryo bikubuza kuronka information za vya bindi ukeneye. Yes, niko bimeze. Eske bibaza ko dufate nk'ico nawe ukora, eske bibaza ko ico ukora ari umuntu ucoba kirajishinga ku isi canke donc naho rero biri ngombwa ko nawe uba concentré nico nyene urimo, hama ibizigaye bikaba nk'imyidagaduro bisanzwe. Yes, ikindi kintu gikomeye no buryo abantu bakoreshamo amafaranga. Reka dufate nk'amafaranga ashobora kuba atari menshi cyane nk'ibihumbi 100 by'amafaranga y'amarundi. Urazi ko nk'abantu bayaronkeye rimwe uciye ugaruka nk'inyuma y'imyaka 2 3 cyangwa umwaka wose, warazi ko umuzanga yarahombye burundu, donc uyundi nawe ugashobora gusanga yaratembye. Impamvu nuko hari umwe aca afata ingingo yo kweshira mu kintu ati niba uri bure amafaranga reka mfume ndayakoreye, nivyo arakoresha twese amafaranga nayo gukoresha kandi turayakonsoma mu bintu bitandukanye. Mugabo nuko muri ivyo tuyakonsomesha harimo icambere cuko ushobora kwibaza ati eske muri aya mahera harimo ayanje, kuko maze kubona yuko umuntu ashobora kuronka dufate amafaranga yazanga ntayiwe arimo, donc ayarose yose acagenda kuyakonsoma. Donc acaraba nikimajije aciyegereze aguri nakiriya aciyegereze amazigaze kunywa agacupa cyangwa aze kunywa agafana kubakunda agafana. Donc wa muntu rero ko nawe agana inzira y'ubukire nimba rose ivyo bihumbi 100 nivyo nawe nyene hariho lebezwe akeneye, mugabo niba uri ntiyaburemwe ibihumbi 10, donc aterera ahantu ivyo bihumbi 10 bikazoja kuvyara igihumbi nyuma y'ukwezi cyangwa ibihumbi 10 gutyo. Donc nuko aho rero niho handi abantu usanga bagenda batandukanira. Urumva turiko tuvuga rero kuri izo soke cyangwa ivyo abantu bakora bamwe bagatera imbere abandi ntibatera imbere. Donc icambere nico cyo kuvuga ngo amafaranga iyo yarose ucakoresha gute. Icya kabiri ni mbega ico ukunda ico ugamije gukora urakifisemo information zuzuye. Icya gatatu ni uratimba ugafata risk nkuko abandi bayifata. Hari umuntu yakiriwe yanteye inkuru bisa nk'umugani tiburyo umuntu wa mbere yakoze indege yarayikoze arabahora pima baragurura bose yigira bataye hasi aza kwibuka ati kumbe sine nashizemwo ibituma igaruka hasi reka nkore yindi cyenda bishiramo. Donc urumva yafashe risk iyo banza iyo afata umwanya imbere yo kuyikora cyangwa imbere yo kuyigurura akimvira kujanye n'umutekano wayo ubugize oguruka nta ndege yari kubaho wapi na yari kubaho. Rero naho bitaba bikeneye yuko umuntu arinda kuyivira birefu ahubwo iyumvira uburemere bw'ikintu keneye gusa. Niyo mvu uburemere bw'ikintu keneye biri ngombwa kw'ico kintu gikora kora go. Umugani wa Jesus niwe yabwiye abigishwa biyo mu kubazeza ati genda fata inzira mugende genda muhindura abandi bantu bose mubangira abigishwa genda ndi kumwe namwe. None bo bari bamaze kuvyumva ne murindiriye go. Rero nawe wamaze kumva yuko ukeneye gutera imbere urindiriye fata risk. Abateye imbere nta suko baronka amavera menshi no. Yes, omdishanima dure muri commentaire. Bye bye, salut.